Girizi, gira igihugu, gira huba wubahwe, gira Imana, gira iteka. Kaze banywanyi ba Action Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Turi ku munsi wa mbere, ikiganiro ni Ndakwibarize Pati. Ni ikiganiro kizohora kidufasha gutangura indwi y'ibikorwa neza, turi mu mudiho canke vibes y'iteka kuri twese, ukwemera kuvyara ubuzima. Umutumire wacu wa mbere ni umupatiri asanzwe aturemesha kuri Action Vibes TV. Amahoro neza Pati. Amahoro cane. Gira iteka, gira Imana Pati. Tuyisangire. Twidondore Pati, cane cane ku banywanyi bashasha ba Action Vibes TV. Ego cane, jewe nitwa Inyasa Nkurunziza, nkaba ndi umukristu muri Eklezia Katolika, hanyuma rero nkaba kandi narahamagariwe iteka, naratiwe mw'ibanga ry'ubusaserdoti, nkaba nkukira diocese nkuru ya Bujumbura, diocese Katolika nkuru ya Bujumbura, akaba ari naho mvuka, ariko muri uno mwanya nkaba ndangurira ubutumwa hano mu gihugu ca Suède mu buraruko bw'uburaya, aho dufashanya cane n'abandi ba sacerdoti babiri, witwa Patiri Mathias n'uwitwa Patiri Terence, muri iki gihe ari mu gihugu c'amavukiro, tugafatanya n'abarundi n'abanyarwanda bo muri Eklezia baba hano, kugira ngo tubandanye twubaka ubwami bw'Imana. Ego, ngira uyo mwidondoro urakwiye. Ego cane Pati, urakoze cane, mugabo jewe nagira ndakwibarize akantu. Umunsi ni umunsi wa mbere ukurikira umunsi w'Imana, mbega uyu munsi woba ari uw'akaruhuko ku bapatiri bose canke? Je mbona ndagusanze uriko urigangira umuziki. Ego, ngira muri uyo muziki ngira ngo sinzi ko ariko karuhuko canke ko ego. Mbasha mvuge nka Yezu Munjiri ati urabivuze. Umunsi wa mbere rero urabona yuko aha ubona nduhutse, sinzi kiretse ibinyene ari byo wita kuruhuka, ariko benshi barabivuga. Ngira ubivuze kuko wavyumvise, reka nze ndakoresha amajambo ya Yezu. Ego cane, twaravyumvise ku munsi wa mbere ku basaserdoti ari umunsi muruhuka, ata mirimo muja. Urumva none imirimo y'umusaserdoti ni yahe ko imirimo yiwe ari uguhereza inkuka ya misa, kandi aho iyo nkuka iherezwa abantu babandanya bakira. Ari umunsi uko abantu bapfa, sinibaza. Urumva muri iyo ntumbero nta karuhuko kahari ko guhereza inkuka y'imisa sakazi. Ni ifunguro twakira kugira ngo tubeho. Umuntu aronse inema y'ukwirega ku munsi wa mbere, uca umubwira uti burarindiriye uzoze ku munsi wa kabiri, kandi yaronse iyo nema uyo munsi, uzi ko ibintu vy'ukwirega ari inema turonka, ubwo nyene igashobora guca inagenda. Gusenga ntunze ko gusenga ari nk'uguhema impwemu z'Imana, wumva woja mu karuhuko. Rero nibaza ko baba babivuze gusa baravye nko mu maparuwase, ko ari abapatiri baba bari mu maparuwase, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, kuwa Mungu baba babaye mu butumwa bwinshi, imisa ku bakristu benshi bakoranira ku maparuwase, ariko kuwa mbere ntibaca bahagarika, barabandanya ubwo butumwa. Hari rero n'abapatiri usanga bakora mu butumwa bwo mu biro, usanga arabigisha, usanga arabamenyesha amakuru, usanga arabamisiyonari, usanga mu mice myinshi aho ubuzima bubandanya. Rero
nivyo bararuhuka ariko nta musi nta saha kumbure umupatiri yovuga ati ni saha n'umusi vyo kuruhuka no kugara ibiro canke ico nokwita imirimo. Ego murakoze cane kuri uyo muco muduhaye, turavyumva yuko umunsi uwari wo wose umuntu aba akeneye bivanye n'ico akeneye ashobora kubashikira. Yego cane. Ego murakoze cane ariko mugabo umuntu araruhuka sinshatse kuvuga yuko umuntu aguma ariko arakora umwanya wose, nshatse kuvuga ko umuntu aguma ashobora gushikirwa n'abamurondera. Na jewe rero nk'ubu ndiko ndaruhuka urabona ndi ku kazi kararuhura umutima kandi kakawugaburira. Ndaruhuka numviriza ngahindura iyo nariko ndasoma ibitabo vy'Imana, ndiko ndasoma Bibiliya, ndiko ndasoma ibimfasha gutegera ijambo ry'Imana, nkaruhuka nsoma ibindi bitabo, nkaruhuka nkurikirana aba bantu batwenza iwacu urabona dusigaye dufise benshi ba Kigingi, ba Raoul, ba Gasore, ukaruhuka muri ubwo buryo uraba utuba hirya no hino kugira ngo ivyo vyose bigufashe kubandanya umurimo wawe. Rero muri ubwo buryo bwo kuruhuka atari kuvuga ngo ndugaye ntawundonka, ariko umuntu abandanya udukorwa mu bundi buryo. Nakare bavuga ati kuruhuka no guhindura udukorwa umuntu akora. ego murakoze cane, turavyumvise turabitahuye cane gose, ngira rimwe na rimwe hari aho dutahura nabi. Ego ko ngize Imana nkakuronka Pati, Ego. ndakuronsa akaryo k'uyu munsi ego wagumye muri ubwo butumwa. Ego Pati ndakwibarize kandi mbariza n'abandi. Ejo twari ku munsi w'Imana, narabaye mu nkuka y'imisa aho dusanzwe dusengera mu nzu y'akanyamuneza ku cicaro c'umuryango wacu w'abasenga mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Narumvirije inkuka y'imisa no kuri Radio Mariya, ariko twarumvise turonka ijambo rimwe muri ekleziya yose. None wotubwira igituma murisigura ugutandukanya? Urakoze cane, urakoze gose. Naho nyene kumbure ndagororamwo gatoyi ijambo turonka rimwe nivyo, naho rimwe ushobora gusanga abepiskopi hirya no hino muri diyoseze babitunganije ukundi, ariko muri rusangi tuzirikana ijambo rimwe. Iryo jambo rero turonka turaheza tukaryakira turihawe n'ekleziya, ekleziya ikadufasha kuritegera. Burya ekleziya niyo itubatiza, niyo itwigisha ijambo ry'Imana, niyo idukiza, si twebwe tuyikiza. Rero abapatiri twese muri ekleziya niyo idufasha gutegera iryo jambo, ari mu bakurambere bo muri ekleziya, mu gifaransa twita les pères de l'église, ari mu beranda bagiye barazirikana iryo jambo. Ego aho tuja kuvoma ni hamwe, ekleziya ikatwigisha iryo jambo. Burya rero ugiye kuraba ingene iryo jambo abasaseredoti barisigura muri ekleziya ni kumwe. Urashobora gusanga kubera ivyigwa abapatiri bagize, ubutumwa barimwo, umwe ataza arashimikira kuri aka canke kariya, ariko uko ekleziya itugaburira iryo jambo ni kumwe. Nico gituma ibintu vyo kuvuga ngo kuja gusengera hariho hose nico kimwe, oya, sico kimwe, kuko twebwe nk'abasaseredoti si twebwe twiremera ingene tuvuga ijambo, turagamburuka ekleziya ya Kristu ikatwigisha iryo jambo dusigurira abandi. Iyo umuntu yashatse kugira ivyiwe aba ariko arakomeretsa ekleziya. Rero aho bishobora gutandukanya nuko hari umupatiri aba ariko ararisigurira abantu bari mu busho, bajya bibutsa amana bo mu mabohero. Uwundi akaba ariko ararisigurira abantu bari mu bitaro, abibutsa amana bo mu bitaro. Jewe nk'umumisionari nkaba ndiko ndarisigurira abakristu b'inyambukira,
uwundi akaba ari mu bihugu batemera ubukirisu, uwundi akaba ari mu bihugu harimwo abakirisu benshi. Urumva tugenda turatandukana aho turisigurira, abo turisigurira baba bari mu bihe by'ubuzima bitandukanye. Ugasanga nk'ubu iwacu hariko haraba imyuzurira nko mu Gatumba, ariko arasigura ijambo ry'Imana, arisigurira abantu bariko baratwagwa, abantu bariko barimugwa. Urumva rero aho iyo umuntu arishira mu buzima biraheza bigatandukana. Ivyo rero nivyo abakristu bakunda kuvuga ati tuvuga ibitandukanye. Oya, tuba tuva kw'ijambo rimwe, dusigurirwa kumwe na Ekereziya, hanyuma rero kurishira mu buzima bikagenda biratandukana hamwe n'ahandi, ariko hose aguma ari wa muco wa Kristu ubandanya umurikira abantu aho bari no mu vyo barimo vyose. Ego, turumva ko n'ijambo mwinjiza mu buzima bwacu, bivanye n'ingene tubayeho n'aho turi n'ivyo turimwo. Ego, none Gapati, ufatiye kw'ijambo ry'Imana twafunguriwe ejo, aho twazirikanye Yezu umwungere mwiza, duha utujambo dukeya tudufasha kwibera mu kinyenga c'abana b'Imana, abana b'iteka. Mu kinyenga c'abana b'Imana, unyibukije akabyino karaho ngo muri Yezu harimwo ikinyenga, muri ruwanje harimwo ikinyenga, kuguma muri Yezu ndakubariye nivyo vya mbere. Ngira ko karirimbo warakabyinye niho wakuye iryo jambo. Rero amajambo makeyi yodufasha kwigumira muri vibes y'abana b'iteka, nofata nka rirya jambo rihimbaye cane ngo nta rindi zina twaronse dushobora gukiriramwo atari Yezu. Amen. Rero muri ino ndwi muzokwigumire muri uyo mudiho wa Yezu. Twe ntidushobora kuvuga Imana tutavuze Yezu, ko Yezu niwe aduhishuka Imana y'ukuri. Rero muri ino ndwi uvyuka, ugwara, ukomera, uronka promotion, ugira iki, ubishire muri Yezu kugira ngo ivyo bintu vyose bikuronkere urukiza, ntibikujane mu rupfu. Yezu, irindi jambo ryampimbaye numva ryodufasha cane, nuko Yezu ari we buye ry'ishimikiro. Niryo buye rituma tuba amabuye mazima, amabuye abantu badatsitarako, amabuye abantu adakomeretsa abantu, ahubwo amabuye yubaka igisagara. Burya abantu turi bisagara. Na wewe novuga kuri gisagara, nawe wombwira uti turi gisagara. Ni imvugo ngereranyo. Yezu rero ni ibuye ry'ishimikiro rituma imibiri yacu iba ingoro ya Data. Rero iryo buye Yezu turirondere kurimenya ivyaryo. Muri ino ndwi ndabipfurije kugurura Bibiliya kenshi gashoboka kugira mumenye ivy'iryo buye. Irindi jambo nohereza ko ryo tugumiza muri vibes y'abana b'Imana mu kinyenga ca Yezu, nuko twoba abungere, twirinde kuba abacangero. Iryo jambo umucangero tuzosabe Yezu arikure mu buzima bwacu, kuko umucangero arakora akazi atagakunda, adakunda abo bagakorana, adakunda abo agakorera, akagakora gusa arondera amafaranga. Urumva yica, gikuru gusa nuko aronka amafaranga. Urumva rero ivyo bintu vy'ubucangero bishikiye umupatiri, bigashikira umuganga, bigashikira umuavoka, bigashikira uwo ari we wese, nukuri abantu turahageserera. Rero muri ino ndwi muba bungere, mu kuba bungere muze murabwira Imana ya Yezu Kristu buri gatondo uti undinde kuba umucangero uyu munsi. Numva ayo majambo makeyi yodufasha kuguma mu mudiho w'abana b'iteka. Ego, urakoze cane, ndakwifurije kuguma uri umwungere mwiza. Urakoze kandi gose. ndifurije abariko baratwumviriza bose ko aho umwe wese ari yogerageza kuba umwungere
mu vyo arimwo vyose. amina, ico ni ngombwa gose, ni ikintu Ego, gihambaye. none Gapati, Ego. muri ino ndwi mu gusozera woduha amajambo tuzoguma tuzirikana neza twubaka iteka ryacu, iteka rya bene wacu. Ego, ntaco mwogenda ubwiye abadukurikiranira kuri Action Vibes TV. Emwe namaze kubibabwira, nyamba ushaka yuko nshimika ngasubiramwo izina rya Yezu niryo dukiriramwo, turishiremwo utwo tuzina twacu rero, twa tuzina twaronka umunsi tubatizwa, hanyuma iryo buye ntiturikure mu buzima bwacu, kuko turikuyemwo imibiri yacu icihomberana, imitima yacu ikaca icika umusaka. Hanyuma rero uyo mwungere tugume tumusaba adukize ubucangero, kuko burya biragoye, umuntu wese yama afise inyungu ziwe ashaka gukingira. Rero kumpaye kano kanya, norangiza ndemesha abantu bari i Burundi bariko barahura n'ivyago vy'imyuzurira y'amazi, Tanganyika yaduze, imisozi igwa ku bantu, amabarabara ugasanga yatwawe n'amazi. Ndahojeje abo bantu usanga aho hantu bari bahafise uduparcera baguze, amahera babiriye icuya, ubuzima bwabo bwose, amadeni mu mabanki. Nukuri iki gihe n'igihe co kuremeshanya no kuraba igituma ivyo bintu biriko biraba, kugira ngo muri wa mutima w'ubwungere tubikingire abazoba bariho mu myaka yo muri kazoza. Norangiza rero muri iyo nzira y'ubwungere, n'ukuri mpezagira abantu bari mu maseminari bitegurira kuzoba abapatiri, abari mu manovisiya bitegurira kuzoba ababikira, abafurera. N'ukuri emwe bitegure kuba abungere mu maseminari n'amanovisiya. Emwe abarezi babo babafashe gutsinda agatima k'ubucangero, kuko iyo ivyo bintu bishikiye abantu bihebeye Imana birica vyinshi cane. Nahezagiye abantu bari muri faculté za médecine kw'isi yose, kuko urazi burya nta muntu atagwara, burya ibitaro n'ahantu iyo ushitse wiyumvira ku buzima. Rero iyo uhuye n'umuganga w'umwungere mwiza, emwe niyo utokira uba wamaze gukira. Ariko ugize sinari bwavuge rya jambo ritabaho ngo Imana mbi, utagize amahirwe ugahura kumbure n'umuganga w'umucangero, nukuri uragwara ugapfa ugashikayo. Rero hano kuri Action Vibes TV urazi ko atakwidoga, ata gucira imanza abantu, igikuru no gutora inyishu. Dusabire rero imiyabaga ikiri muri izo faculté za medicine i Burundi, mu Rwanda, muri Congo no kw'isi yose, bakurane uyo mutima w'ubwungere, kuko guhura n'umuganga w'umwungere ni ikintu gihimbaye cane. Nico kimwe n'abavoka bariko bariga mu bisata bitandukanye, kuko turavuga amazu abomoka n'amabarabara, aba engineer bubaka, nukuri bari mu hariya za ITS, abari mu ma polytechnique, sinzi ivyigwa biga vya architecture. Nukuri Imana ikuzemwo abungere beza, kugira ngo bubatsi barabara canke aho bubaka bahapime neza, kugira ngo aya masanganya ntaze aratugwa, kuko kubera burya ibintu vy'ibibi biza biradushikira si ibintu biba birungitswe n'Imana. Oya, Imana iba yabishatse ari vyiza, ariko ugasanga abantu b'abacangero barabitovye, baravyononye mu mayeri menshi cane. Ariko ikinyoma ntikimara umunsi, ntikimara umwaka. Ego Pati, ino ndwi tuzoyimara neza nkuko nabivuze, twubaka iteka ryacu, iteka rya bene wacu. Turabakengurukiye cane, turabashimiye. Ego
ego murakoze cane, turakengurukiye abanywanyi ba Action Vibes TV. nanje ndabakengurukiye gose. Ego gira muhare mubandanye Bagire morale, bagire morale. ego babandanye bamenyekanisha ino mbonesha kure. Ego tube benshi dusangira iteka ry'ico turi tutigize ariko twagizwe n'Imana. Ako kantu ni keza. Ego Ako kantu niko. ikiganiro cacu citwa Ndakwibarize Pati. Ego mu minsi iza tuzobabwira aho muzoza muratwandikira kugira mugire ico mushikirije canke mwibarije patiri. Ego mukagira mugira iteka. Ego muri abana b'Imana tuzoba dusubira mu kiganiro kigira kabiri ca Ndakwibarize Pati. Murakoze cane, ndabifurije umunsi mwiza twese.